Kazoza FM. Be your own boss. Kuri radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kaze rero kaza cane mu gisizo na je nyene rukundo Diogene ko musanzwe mubizi mu binga bw'ivyuma ndabona The King namita King Leandre umweka dufasha kugira ngo amajwi ashikire neza hamwe na Lies Akimana kadufasha kugira ngo amasanamu yabone neza kuri Facebook nkuko musanzwe mubizi reganiro kuzika ku munsi tuba dusaba abantu batandukanye tuja mu bintu bitandukanye byerekeye imico n'imigenzo mu Burundi turi kuwa gatanu musi wa gatanu no musi tuja muri cinema tukinjira indani muri cinema tukaraba cinema ukuntu bimeze ukuntu ikogwa ukuntu bayira murazi ko tumaze amezi 3 tubabwira icyo twovuga ubuzi isinema imwe ireresi rimwe rishobora gutanga kuri no munsi rero uri hejuru tuza kurabira hamwe ivyerekeye amajwi muri cinema amajwi muri cinema mbega barayafata mari mutse ko amajwi muri cinema yafata bakafatira umwanya bakayakora bakayatosora kuko muzaze mumizire kwa gatanu turi kumwe na Peace Sekamwese ngo muri Festival International du Cinéma et de l'Audiovisuel du Burundi mwiriwe neza Peace amahoro cyane Diogene narindire no kuri yuko mvuga ntimushobora kwezanya nende wakumbuye cyane indwi ni ndende ihinga no kuri nirirere gose ega jemba ndinga ndabagumbiriye mwese jewe ntibanyumva imisi yose ego nuko rero Peace rero ukuntu ngo mubereho yiwe no mu mico yiwe ntiyigera husha mu batumire yamazana umutumire nyene urumva la crème de la crème mu gifaransa nuko Peace du présenter uyu mutumire wuno munsi umutumire wuno munsi roulement de tambour va dutora amakosa reka tureke kwiparatura abakosa rijya cyane yitwa Ndayishimiye apana Evariste Ndayishimiye Olivier Bright aka Crazy Bright ntari crazy oya ararenze nene ni Crazy Bright cyangwa ni DJ Bright right now is Crazy Bright mwumvise ni wawundi afise ico nagomba ngo afise inkofero nyinshi afise amakaskete menshi afise ubuzi bwinshi akora mugabo kuri no muri byinshi cyane mugabo quand même turavuga yuko niwe aramutswa Amical des Musiciens ubu muri kino gihe ego uno munsi aje nkande Diogene uno munsi twamutumiye nk'umuhinga mu by'amajwi kuko n'umuntu uravye n'ingene yambaye casque ushobona yuko siko abantu bako turabasavye mu trayo simfa gukubitako ya ego apa ni ibintu by'uku ariko Peace mwiriwe neza Bright mwiriwe neza banyakugira Imana ndashimye ko mwantumiye muri Kazoza FM nkaba nshimiye abariko baradukurikirana bose ego hama hancangira nti mbe muranyumva mugira amahoro mukaba mumwumva baramutegura agatelefone mukaturaho umurongo mugire bi mu dutelefone mutubwire Bright turi no musi dushaka kuvuga ivyerekeye le son mwireresi ijwi mwireresi wewe dushaka kubaza umuntu akora ijwi mwireresi twarumvise canke twarasomye ngo bamwita ingénieur de son none mu bisanzwe uwo muntu akora iki concrètement neza na neza akazi kiwe kabarakaye mu majambo avonaguye novuga ko hariho imice novuga nk'itatu hariho uwo bita ingénieur de son hariho uwo bita preneur de son okay hakaba n'uwo bita sound engineer jewe ncengera akabazo ngira ngo ni kubera ko twindimi zituroka cyane z'ibifaransa n'ivyongereza ingénieur du son ingénieur de son preneur de son na sound engineer en fait akazi kabo ngoshaka dutandukaniriza akazi karatandukanye mu gihe novuga nti uwo bita sound engineer canke sound designer abafise urugero rumwe cyo kimwe no mu réalisateur duhere hasi utubanze tubwira uti none akora iki
hamucu dusigurira ukungene basa n'umurealisateur kuko twararonse Leonce ngabo ngaha kuri iyo ntebe nyene wicaye karadusigurira akazi k'umurealisateur ubu turakazi oya turakomeye tugeze ku ubu naho rero dusigurire nawe mu bisanzwe rero uwo wita sound designer ari ku rugero rumwe nk'umurealisateur no kuvuga niwe araba ibijanye n'amajwi n'ivy'imiziki mu bijanye n'amatwi kurya anye umurealisateur wewe araba ingene abacteur bariko barakina araba ingene decor isa araba n'ingene novuga image isa kote rero yindi ku majwi hariho uwo ntabayeho vuba mwana ashaka abayeho mu minsi iheze niwe bita sound designer ni ukuvuga wewe nawe mu ruhande rwiwe araba ibijyanye sinavuga ngo amajwi n'ibyumvikana byose ibyumvikana ni ukuvuga ibica mu matwi byose ni ukuvuga araraba ibijyanye novuga ibijyanye n'ingene amajwi afashwe ibijyanye na ambiance y'aho hantu bariko barakinira ngene hameze agaca naraba n'ibijyanye n'ibyo bita sound effect ingene bimeze sound effect n'ibiki sound effect no kuvuga ngize gutya bayita sound effect ntabwo ari son d'ambiance son d'ambiance haturimwo mwayumvise no kuvuga abatayumvise rero no kuvuga duhoze twese 30 secondes dusabe tugabanyiza akaziki kwera duhore twese gatoya mutugabanyiza akaziki mwumvike ndumvike niko kirahinda ego hari n'igihe umuduga urengana aho hiyo tukawumva tugize imana ntitube muri studio yugaye ukawumva iyo rero haba hugaye kubera yuko tuba dukeneye yuko ivyo turiko turavuga vyumvikana tuca twongera ko ico bita sound effect ni kuvuga akandodoye n'umuduga urengana ako rero niko kazi kiyo akabazo gatoye tukiri ngaho hari ahantu tubona mu mafilme ariko berekana nk'ibirato ariko biravuga mu gukumva ko ibirato nyene bifise iju nyene riri byumvikana cyane kandi tuzi ko mu buzima busanzwe ibirato bitumvikana cyane gose mu bisanzwe ako niko kazi kiwe canke mu bisanzwe sound designer wewe araba ibikenewe muri film hacakurikira rero bo bita engineer du son uwo rero niwe rero ari wa kabiri acha ateza kumenya ingene abiha ibibanza iyo modoka iri kwiva ibubamfi iburyo iriko iva imbere y'inyuma cyankira hari none nk'ubu nk'akararero tuvuze ati turiko turaturuna filme nk'ibutegama Butegama gace usanga nta modoka nimwe haca kumburi haca nka rimwe mu kwezi none iyo modoka zigubye zirengana ucuvuga nguri laho biri no kuvuga rero havuye sound engineer nako designer niwe acayerekana coiffure ya son yose iyo filime ngene izogenda mugabo ubishira mu ngiro no mu engineer du son akavuga ati ibi ndashobora kubikuramwo ibi ndashobora kuvyongeramwo bivanye canke wewe novuga nti araba ariko arakora kuri terrain ati jewe uno muduga naho mwawushize ngo umurengane gumirengane je numva umengo nta twoshiramo arafise uruhara rwiwe go gukuramwo no kongeramwo canke wewe arashobora kuvuga ati ibi naho umubosi wanje ari hejuru naho yabishizemwo simbona akamaro kavyo kubera ko wewe abari kuri terrain wewe abari ku kibuga ahubwo je ko nabitahuye ngira ngo uwo mu ingénieur de son
hari ukuntu uri kurumviriza mu makasike cyane cyane imodoka iri kirarengana umengo murajana umengo nyene ivuye ibubamfu igenda iburyo ivyo bigirwa n'uwo mu ingénieur de son cyane ivyo rero bica bigirwa n'umu ingénieur du son kuko umu sound design wewe akubwira uko abibona en general muri rusangi uko abibona mugabo umuteknisye wa mbere aca bishira mu ngiro n'umu ingénieur du son ni bavuga ati iyi modoka ivuye ahija hariya uyu muntu afise akajwi kagutya iyi nkoko isaki iri kwirabika iri mu buryo cyangwa iri mu bamfu iri ku birometero bingahe ni wacha abimenya hanyuma hacakurikira rero ufata son niwe nariko ndavuga nti hacaba rero preneur de son preneur de son avugana n'umu ingénieur de son kamwe ati wewe mfatira ibi kuri iyi planche akibi kuri iyi planche akibi kuri ijya planche akibi hagacaba rero ubundi bita ndashana bisigura gute boom donc ujya prasa micro ushira ko yacuma gifata amajwi boom navuga gute kiragoye no gusigura mu kirundi ujya ashira ko micro kugira ngo afatijwe atandukanye hehe n'umupreneur de son yego umupreneur de son wewe abari kuri navuga kuri mixette akaraba ko amajwi ariko arinjira neza wende majambo niwe ajejwe ubuhinga bw'ivyuma niko navuga nko kuri radio ni nkuri yari hariya ngo umupreneur de son no kuvuga mbu yabatwari mwireresi none bari kwa dufilima iyo abatwari mwireresi ega turi mwireresi turi live kuri Facebook acha kugabanya akazi kiwe no kuhungabanya ngiye nsubira inyuma gatoye gutya akazi kiwe no kunduza kumva jiwe diko dakora ndibu kazi kiwanje mugabo nk'ubu ndabona ko atabikoze mugabo ngire negera ariko abikora neza cyane umubuma ni bamwita ni nk'umupercheur n'abapercheur percheur ou perchiste gushaka hanyuma niwe hari n'ibintu abantu bataramenya wa décor afatanije n'umurealisateur barashobora kuvuga bati pisi yambaye neza gose kandi agahuzu kiwe ni keza cyane araberewe mugabo nanjye ngacyambora wonshira mikro bikaba birapfuye no kuvuga le réalisateur no fata amajwi navuze ujejwe décor costume ni batatu ujya hariho umurealisateur hariho ujeje costume hariho n'umu sound engineer aheruka kuboneka kuko ico gihe imbere yuko biba nta n'imyaka nibaza ko irenga nk'itatu abayeho mugabo ico gihe yari mu sound engineer engineer de son abo bantu badakoranye ntivyashoboka mariko turetse uyo rero haca haza n'uwari myere nawe nyene barakorana yabagaye we udakoranye n'uwari myere bica bipfa byose n'abantu bane nukuvuga muri niveau ya technique n'abantu bane n'umurealisateur ingénieur du son uwa lumière n'uwa décor aho tuciye tureka rero kote artistique y'abartiste nukuvuga bariko barakina techniquement ntibarimwo ufata amasanamu ari contrôler n'abo bantu babiri ari contrôler na réalisateur washaka réalisateur c'est le chef wo hejuru mwana ashaka ni bavuga ati iyi son ni nziza iyi image ni nziza
uyu yakinye neza kuko mu maturunaje namye njamwo yose nabonye nuko umurealizateur yarakubaza ati kandi yaba ari realizateur kandi ariko arabibona yaca bazo bita DOP ni kuvuga directeur de photographie ni kuvuga ujya filmye nawe aheruka kuza kutubarira ujya ya filmye akavuga ati c'est dans la boîte niko tugunda kubivuga haje kubira bati c'est dans la boîte agaca sura akagaruka ati son c'est dans la boîte uvuze ati ego c'est ok mugabo uwayimanje avuze ati c'est dans la boîte uwasanga avuga ati c'est pas dans la boîte mwacha dusubiramo uwa ibaje avuze ati c'est pas dans la boîte waso yavuze ati c'est dans la boîte musubiramo c'est dans la boîte turi mu kantoze mu kabati ega twaryohewe turaja mu bibazo byinshi turibagira ko twabemereye ko muza kuduhamagara kandi hasigaye iminota 8 kugira ngo duheze ikiganiro cuno munsi yo ndagowe akanimero ni kakandi ni 72 23 23 72 23 23 23 akabijya kiyo nimero yafise na WhatsApp murashobora guhamagara kuri WhatsApp cyangwa mukandika message kuri WhatsApp cyangwa mukandika message y'ikirundi bon message isanzwe cyangwa muduhamagare muganire n'umutumire wacu DJ Bright tumubaze ivyerekeye amajwi muma rere sana kandi kanimero 62 24 24 24 itandatu na kabiri 24 cyangwa ndacafise ibibazo ndashambwe ndashobora kubaza umwanya bataraduhamagara nukuri mu mwanya mutaraduhamagara ndazi ko mufise ibibazo byinshi reka jembe ndibariza uratubariye akazi ko gufata amajwi kajejwe akazi kajejwe ivyo twumva vyose mwireresi muri film karimwo ubuzi bune hagataho akablaye gatoya nje narinzi yuko batereka ko micro bagaca bigira naje nivyo umuntu umatereka ko micro gacambara ama écouteur agaca yigiye agacavuga to yavuga cyane ntunze twe ntidufise umwanya wo guma turegra ivyo turegra tuguma ducungana n'intuze ikibazo mfise none mu bisanzwe nakazi ubona ko gafise ikibanza gihambaye canke kibayabaye mwireresi ego nakabazo nabaza mu bisanzwe ibintu bijanye n'amajwi ni ibintu novuga ko bikomeye cyane muga abantu badashira ko akamaro cyane akarora gasanzwe nk'ubu turiko turavuga ndabona kamera harya n'iyindi ngaho n'iyindi hariya nyakugira imana yo dukuriye ko amajwi tukama tuvuga baza ko byoca bigenda gute yo bari Charlie Chaplin mu bisanzwe sinzi ko ari bistabine cyangwa ibindi mugabo novuga ko ijwi ni ikintu cya mbere gikomeye cyane abantu batabona ko gikomeye iyo kigiye muri resi ho n'ibindi bindi kubera yuko imbere yuko unja muri ivyo bintu narabanje ndaraba ibintu bitari bike ukabona nk'ireresi ifise ijwi ritari ryo canke utanaryumva wanashaka mugabo isanamu isa neza abakinyi basa neza bariko barakina neza mugabo utokwifuza gusura kwiraba kabiri kubera ko utumva ivyo bariko baravuga rero mu bintu byose namye mbona na cyane cyane bijanye n'ireresi mu Burundi canke no mu bindi bihugu bindi nuko iminsi yose dutanze amareresi bagira bati mufise amasanamu meza turavye n'ivyumviro cyo twokwita ide cyangwa histoire muri ko murashikiriza ni nziza mugabo amajwi yanyu wapi ndashobora kubaza ikibazo aho nyene
turabona nkuko bivuze ijwi bamwe navuga baragirengagiza kandi ari ikintu gikomeye cyane ginjiye mwireresi kugira ngo ireresi ibe ndavuge gute igire ijwi ryiza ku bwabo nk'umuntu asanzwe akora muri ibyo muganga gatonya kadusigaranye ijwi ryofatwa gute niki mbega bozana kamera micro imwe canke umuntu wese yo kwambara twatu micro duto mbega vyogenda gute kugira ngo tutaraja muri bijya bashiramwo bijya wavuze ambiance canke ibyo twumva tuvuge amajwi gusa yabavuga kuri icyo ndafise nuba mfise abantu benshi bama bambwira bati twafashe amasanamu twafashe amajwi twari twifuza yuko udukosorera icyo rero abantu bakwiye kumenya ni ukuvuga yuko ijwi warifashe nabi wihenze ukarifata nabi wakoze ikosa kuko nta muntu n'umwe ashobora kurikora bisigura iki aha no kwigira inyuma harabu ujyanye namubwira ati nshaka ko iri jwi ndiko ndavuga ntajye yoronka ubwa mbere nuko abantu bakwiriye kumenya yuko bategerezwa ubwa mbere kubyigira bisaba iki kumenya ingene ivyo bintu bifata kumenya n'icyo bifatisha kuko hari abantu bibaza ko micro cravate ari ikintu nuvuga ngo bakoresha kugira ngo basovere situation mugabo siko biri na micro cravate siko biri kubera iki micro cravate nabivuze nti hamwe pisi yo kuyambarira gahuzu karaha ntavuze uwo buraho uyishira none ubuza uyishira uzoca umufata ijwi giwe gute hamumureza tere kubwira ati uyu muntu ndamukeneye yambaye uko ni wiyaranje ufate sound uca ubikora gute none umva micro cravate zo gusova nimba yiyambariye akabikini ntumba n'ibindi byose donc no kuvuga utegeza kumenya novuga umusound engineer wewe ateza kubazi ingene ntuze yose imeze ingene ba prepare amasene yose ingene umuntu aba yambaye akamenya n'ingene aza kumufata iryo jwi ashobora kuba ari muri rusangi ashobora kuba ari wenyene ashobora kuba ari muri ville ashobora kuba ari hehe uteza kumenya aho mufatira niho rero muca mutangura gukorana ati jewe n'ukuri kw'Imana iki kintu ntumye muzi wibuye nikiza gukunda hama mwaca mukorana kugira ngo murabe aho muhurira nuko rero biteza kugenda rero ikintu mvuga nti uteza kuba uvyize uteza no kumenya ivyo ukoresha ivyo ari byo kugira ubumenyi no kumenya ivyo ukoresha no kuvuga ku bwawe ikintu ca mbere gihera imbere y'iyoreresi hamwe no muri tournage no kuvuga utegerezwa ku maximiza ugafata ijwi rya mbere ryiza ribaho iryo niryo rya mbere ribaho kubera yuko gukosora mu bisanzwe ukosora ibice 30%. 30 gusa mu yandi majambo 70 umuntu afata amajwi abaza ati bitegereza kuba bihari biba biri dans la boîte no kuvuga ushoboye kunzanira 60 55 oya 50 bica bivana nawe ushaka kudushika mukunzaniye 60 70 ndashobora gushikana kwijana mukunzaniye 10 yewe we no cyanda bikura he ucunabiye niko namambwira abantu nti banze mubize hama numva ivyo twokosora mugabo ntibishobora kurenga ibice 30 urumva bavuze bati umuhinga wijwi wabumva umengo wori create wori kura he ko ngatanye umvye ziriko ziravuga cyuziza dawo uzikuye none je ndafise ikibazo mbaza mwege babiri bagenzi
mu bisanzwe umwanya w'ikiganiro waheze ubu turiko turavugana yamaye none muremeye yuko tubandanya kwa gatanu kurikira kugira ngo abanywanyi baze kumviriza ibindi biganiro kuko muratse ko radio tutarenza muga je naryohewe ndacafise ibibazo cyane cyane umutumire wacu urabitwemereye ubukoze kwa gatanu za nk'aya masaha wigoye kandi jewe ndakunda gutanga ivyiyumviro ego ndakunda gutanga ivyo mfise muri jewe ntuvuge kuwa gatanu uravuga kuwa gatanu kundi wa gatanu gushika muri 2026 cyangwa Imana niyantize ubuzima Imana izo ndayuza ngace mfatiraho nyene n'abakunzi ntwabaye umwanya kubera ko ibibazo byari bikiri byinshi ariko kuwa gatanu kurikira yatwemereye murahamagara kanemeneka kandi nyene ashoboye kwishura ibibazo byanyu fata kanya mpishimire peace mfasha tumushimire turagushimiye nukuri turagushimiye ndayishimiye seka mwese na rukundo barashimiye ndayishimiye seka mwese na rukundo bashimiye ndayishimiye bagawe none mu rukundo tuguma duseka twese tukadushimira ndayishimiye murakoze cyane kubona mwatwiyumviriye muri kino kiganiro kuko n'ibiganiro bifasha abatari bake yego cyane kumenya ibi canke biriya neje muze mubandanye neje muze mumpamagare kuwa gatanu niba nkena no kuwa mbere uzumpamagara urakoze cyane yego nshimire cyane rero mwebwe mwese aho muri hose mwafasha akanya kanyu murumviriza kuziko cuno munsi shimira bari mu hinga bw'ivyuma turabakunda kuko niko bwanyu dushobora gusamirana kandi tukabonekana kure Diogene Rukundo nari kuri micro ndabanje gushimira muri shikanje peace wakoze ndagushimiye musaza Anje Rukundo thank you hambere ndabifuriza ikintu kimwe ndabifurije ijoro ryiza ndabifurije umuhinga mwiza murare neza murarajyana murote neza mugira ka weekend keza ariko ntimwibagire ikintu kimwe ntimwibagire kugwiza umwimbo bye ijwi ryo kugwiza umwimbo Kazoza FM